ikintu ca mbere nashaka sabe we love muzika. Nukuri intro yanyu yarabaye so bad sana bro. Yarabaye mbi cyane ibujumbura vraiment biratandukanye n'igitega. Igitego urabona ko baje baberewe, bije kuri stage baryohewe, bije kuri stage bari bafise vibe nziza. Sinzi ko ari abantu benshi babaryohe sinzi, ariko ibujumbura bara vraiment bro meni yangushaka kuko urumva ingene vyari bimeze nariyumviriye impamvu bimeze uko ndabura. So icambere kabiri we love muzika barakoze herere. Can you imagine umuntu uriye kuri stage akaguma abwira abantu Ini herere Wiz Designer yakozwe. Wiz Design nyumviriza bro. Il faut uhagarika ibintu byo kuzurasimbira mu bafana. Bijya bintu reka nababwire ariko igishaka ndabivugiye. Ko maze kubibona ku ba star benshi. Maze kubibona ku artiste benshi. Kugira yumve yuko abafana biyo baryohewe. Mpaka basimbiremwo abirukemwo hagira ibiki bro muze muraraba ama performance y'abandi ba artiste international kwisi. Isaac TV ho. We love muzika nibo ba artiste bambere batangiye ko performinga kuri Gasho ya Kenisol na DJ Brian, okay? Mubare ngumvuga DJ Brian na Kenisol kugira abantu mutahure show ndiko ndavuga yariyo. So vuga ngo nibo bayiteguye no yateguwe na bwana Simplice. Ariko nguma mvuga Kenisol na Brian kugira mutahure show ndiko ndavuga yariyo nkuko nari bivuze. Abateguye ku performinga yari we love muzika buriye kuri stage saa 5:38 niho buriye kuri stage. Okay, badugeze kuri stage entrée yabo binje kuri stage bimeze neza cyane. Ndaza kuvuga mafuti bakoze kuri stage atameze neza kandi sibo gusa ndaza kuvuga n'amafuti y'abandi ba artiste bagiye barakora n'ibindi bitameze neza bagiye barakora n'ibindi byiza bagiye barakora. Munyumve neza ibi ndabivuga sindabivuga n'umutima mu bitahure ndabivuga kumvo zo kugororana zo kwerekana ati iyo twari gukora ibi byari kugenda neza cyane. Yeme munyumve neza genda ndemerana namwe yuko we love muzika na ba artiste bakazi cyane mu byo kuririmba n'aba artiste bakazi we love muzika barazi kuririmba cyane. Fernando na mugenzi we barazi kuririmba cyane barazi icitwa umuziki barakaze n'abapeti ni n'ugwaruka rushushe cyane mu ba jeune bikigira. Ariko mu byo guperforminga rero DJ Fernando no mbwira yuko genda ndamuzi. Fernando n'umujamano uvuga yuko arakaze cyane ku bintu bya mix. DJ Fernando ni mumuzi ahora yahoze ari mu DJ wa MB Data. Murabaza kuvyumva DJ Fernando maze kumva MB Data muririmba cyane. Fernando numu DJ akaze cyane aracyari muto ariko numu DJ akaze cyane agiye kuri pitch bijya byo ku pitchinga arakaze. Bizigura yuko ikintu ca mbere nashaka sabe we love muzika. Nukuri intro yanyu yarabaye so bad sana bro. Yarabaye mbi cyane ibujumbura vraiment biratandukanye n'igitega. Igitego urabona ko baje baberewe, bije kuri stage baryohewe, bije kuri stage bari bafise vibe nziza. Sinzi ko ari abantu benshi babaryohe sinzi, ariko ibujumbura bara vraiment bro meni yangushaka kuko urumva ingene vyari bimeze nariyumviriye impamvu bimeze uko ndabura. So icambere entrée yari imeze nabi. Je hanyene cengirereka ko ndabaha conseil DJ Fernando na mugenzi wawe mumenye yuko we love muzika. Nk'ubu muza murafata imiziki yanyu mufate indirimbo zanyu zose song zanyu zose mukagira mashup bisigura ni indirimbo mufata indirimbo mukayivanga nini kwaza indirimbo zanyu zose mukazikora mashup y'iminota nka 15 ko mfise indirimbo nyinshi zahitinze indirimbo zanyu zose ni nk'ama hit mukagira mashup izo ndirimbo zose indirimbo imwe ngaha mukazivanga vanga imwe minota 3 minota 2 minota amasegonda mukagira mashup bro mwokwica sana bitandukanye no kuza kuri stage mukaririmba indirimbo imwe igahera mukaririmba iyindi igahera. So ico ni kintu ca mbere kizotuma mubana mwiyagura cyane muboneka kuko mukaze. Mashup irakaze cyane kuri performance za show. Ico ni kintu ca mbere ni erere ya mbere mwakoze kuri stage mwinjiye nabi cyane. Cya kabiri we love muzika barakoze erere. Can you imagine umuntu uriye kuri stage akaguma abwira abantu mwegere ngaha umva bakishingira kuri stage bararyohera abantu nturaririmbira abantu neza nturashira abantu muri mood niho mugitangura.
citangura kubwira abantu mwegere ngaha nasabye ngaha mwegere ngaha imbere ahubwo rero mwegere ngaha imbere Fernando atari ijambo yaciye ngo ariko yari kuba ari umunyamahanga ababwiye mwegere ngaha imbere mwoca muza mwiruka Fernando no bro no uri mu artist uri mu star kirazira yuko ujurahamagara abafana bazi imbere kubita music kubita performance hama abafana bonyine umuziki ubinjiremwo bibankire hari ugiye umuntu aririmba bikanka nuko yicara agahaguruka agatamba wenyine turi kuza turafosinga abantu ibintu bitabarimwo nibahereye ngaho DJ nizahereye ngaho bakima bananya bakora iryo kosa ku buryo babwiye n'abantu ati turashaka ngo abantu bave hariya begere ngaho imbere bazi dutambane abantu baraza bamwe abantu baki baraza ngo none n'abanyene tubona ngaha n'abanyene nisubira kuririmba bana twigire tuve kuri stage mutege ngaho imbere cyo tuva ngaho kuri stage nkuko umenga urukanga abantu bro umuntu ushobora kumubwira amajambo yiri amafaranga yiwe yaje kurira spend yaje kuruhuka yaje kugira iki uko kumoblige kuri stage kandi warashimutana namuryohera Fernando na We Love Muzika ibujumbura muri show ya Brianna na Kenny Soul mwara bro nimwakoze neza for sure nimwakoze neza ariko kandi kosa mwakoze irindi gitega nirijya nyene ryo kuriri mu mwanya munini mwaririmbye umwanya muri cyane abantu baca bararambirwa harageza bakozi ba Isaac TV kandi abwiza ukuri harageza ahantu We Love Muzika baririmba mpaka abantu baraduhigwa abantu barumva neza yuko bavuye muri mood We Love Muzika barashava We Love Muzika nyene bavuye kuri stage umenga sivyo barimo kubera ishavu papa kuri stage tumenga nyene ntibaryohewe umenga nyene ntibaryoheye abantu nkuko bari bavyiteze so ibi byose ni erreur Fernando namugezo muraka bro ndasubiyemo nimba ari abartiste bakaze nukuri muri the best singer ariko kuri performance ni murakara sana nigitega nibaza yuko vyakaze kubera yuko mufise indirimbozi kandi mwahuye n'abanyagitega bakunda vibes like abanyagitega barakunda cyane umuziki ushushe ariko nigitega defo mwakoze ni yayi nyene yo kuririmba umwanya munini mugafata indirimbo yose ukayiririmba afete uriko uririmba uri umustar uririmba indirimbo yose ubu uriko urakora erreur indirimbo yose irabaduhira uririmbe indirimbo y'iminota 5 igahera indirimbo y'iminota 3 igahera indirimbo ukazanga uririmba indirimbo nk'indirimbo 5 haragira abantu bakaruha ivyo rero tubimenyera uko mu gihe tugishaka kuko hari itandukaniro ya muririmbyi nimba neza hari umuntu azi kuririmba hari umuntu azi ku performinga neza hari umuntu azi kwandika neza rero We Love Muzika murazi kwandika neza indirimbo zanyu murazi mufise ama melody akaze mu ndirimbo zanyu mufise ama melody akaze mu ndirimbo zanyu murazi kwandika ariko erreur mugifise na defo mugifise muracafise defo muracafise erreur ya performance bro subira hasi mwicare mugire mashup ya song zanyu mugire mixes kaze Fernando ndakwemera wewe ginda muri studio mugire ama mix akaze kubyo mwije kuri stage bro mwica mukurikire video ya kabiri kini gice cha kabiri cha chino analyze reka tujya mu gice cha gatatu cyundi muri rivya cyaje kuri stage yarinde yari Wiz Designer nawe yakoze amayerera ya rindira tuyarabe hanyuma je twaza classic aniyo madefo We Love Muzika bakoze kuri show ya Kenny Soul na DJ Brianna ibujumbura nigitega mwana gacishije ariko si cyane n'ibyasarishije cyane kubera mwari mufise abantu benshi cyane bariko bararyohererwa ariko for sure ibi nta mutima mu bindi ko nabivugana ndiko navuga nk'abajama nk'abagenzi nk'abantu shaka ko tushaka kubona music yacu kirimo abartiste bacu ba professional cyane ku buryo n'umu artiste agiye Burundi avuga ati we Burundi arabana bazi kuperforminga biteye n'ubwo merci beaucoup mukanya igice cya gatatu kiraje okay igice cya gatatu cha show ya DJ Brianna hamwe na Kenny Soul ndiko ndavuga amazina ndiko mvuga igiteramo cha Brianna na Kenny Soul munahure mbashaka mutahure igiteramo ndiko ndavuga icarico igiteramo cyateguwe na Simplice cyambere cyabere Gitega vendredi cyakabiri kiba cyambere cyabere Bujumbura cyakabiri kiba Igitega ama Wiz Designer yuriye kuri stage saha 6 z'ijoro n'iminota 30 minuit 30 niwe ari kuri stage in the Wiz Design nukuri cyambere nakunze entrée yiwe yari ryoshe Wiz Design ari mu artiste bari baberewe quand même ndaza nitwaheza ndaza kubakora ikindi gice cyo kubereka abartiste baberewe cyane kuruta abandi ndaza kubibereka so Wiz Design hari n'abanyina amayerere yakoze hari n'ivyiza yakoze ariko mere ku vyiza
hafi tukurana bivyiza aba artiste bakora ku ma performance yabo ni bike cyane ugereranyije ni bibi amaherere araba menshi. That's why dukora ama analyse kugira tubakebure tubabwire uva amadefo rero niyo tuba dushaka ko bayafuta ku buryo nitwambona kandi Wiz Designer ku yindi show bwati wow Wiz Designer yishe ibyo nituba dukeneye. Ariko mu gihe rero mutarabikora tuzoguma tubabwira dusemerera maze industry yacu igume iduga. Narigeze kubakora analyse ndababwira ati umuziki wa Tanzania, umuziki wa Nigeria, umuziki wa South Africa, umuziki nimba aba artiste mbona ubasige bakaze imiziki yabo yarateye imbere nuko bari bafise abamenyesha makuru babereka amadefo yabo. I Burundi dufise ingorane turingajya. I Burundi turingajya ibaze makanye n'icubero arigeze kubibona ararivumera avuga ati abarundi turingajya. Ushaka kubibaza umuntu ashobora kugutwengera akwereka ati bro waberewe kandi utaberewe, bro wakoze neza kandi udakoze neza, bro ririmba neza kandi ririmba nabi. Ibyo nivyo bintu tuko tushaka kugwanya. Umuntu umenya ati jewe defo yanje niyi ndakwiye kuyikosora, ivyiza byanje nibi ndakwiye kuvyongereza kugira bigende neza cyane. Wiz Designer rero kwazi cyambere Wiz Designer yakoze ikintu ciza. Narakuze ingene Wiz Designer yaririmba indirimbo ntazimare, kijya kintu ni ciza cyane. Wiz Designer yaririmba indirimbo ntazimare, kintu cyambere ciza Wiz Designer kiri mu bintu byiza Wiz Designer yakoze. Ariko rero yinjira aba bodyguard babiri ariko rero amadefo ya Wiz Designer nyumviriza neza bro. Ikintu cyambere Wiz Designer ukeneye aba dancer, urakeneye aba dancer bazo baragufasha gutamba indirimbo zawe, urakeneye aba dancer bazo bro. Reka ndabwiza ukuri, hari ikintu mwe mwihenda mukibaza ngo urumva ngo umu artiste ngo kugira ngo akare ngo abe international ngo performance be nini ngo nuko ngo performinga wenyene arigiye murabira ngo ba David bande bro. Hariyo shows zikinira abadanse, hariyo show ugiye kuvuga uti mugiye turi benshi aha haraza kuba hariyo cotation y'ama performance, ifungire performance ikaze. Urashaka kufisa indirimbo zisanzwe ariko performance yawe igahabura abantu bro. Can you imagine raba wari kufisa aba dancer kujya performance ya Wiz Designer bari kubitesa. Rero arayo cyatuza ngurumva bivana n'amafaranga babaha ku mashow, muze murapatara amahera kuye kugira muzera aba dancer, vuga aba dancer bane batanu ariko nawe nyine babegwe baze hajya mu ibiraka abana kuko bibafasha namwe kuguma mugira iki muryosha ibirori. Aba dancer vraiment kuri zijya ndirimbo za Wiz Designer bari kubiryosha cyane kuruta uko bisanzwe. Iyi rero Wiz Designer yakoze. Wiz Designer nyumviriza bro, il faut uhagarika ibintu byo kuzurasimbira mu bafana bijya bintu. Reka ndababwire ariko irigishaka ndabivugiye ko maze kubibona ku ba star benshi, maze kubibona ku artiste benshi kugira yumve yuko abafana biyo baryohewe mpaka basimbiremwo abirukemwo hagira ibiki bro. Muze muraraba ama performance y'abandi ba artiste international kwisi, raba performance ya Rihanna higiye ejo heruka gukora performance. Turegere mbori Rihanna tugiye kure cyane. Raba performance ya Zuchu gusa higiye ejo agiye muri Nigeria muri MVP award music award in Nigeria. Urabe performance hiyo asizo gusa murabe muri Afrima performance zikogwa nta mustari nimuzobona simbiye mu bafana. Ivyo bintu nabibona mu Burundi gusa, nabibona na kera za Rwanda na Tanzania muri East Africa kera naho nyine ibyo barabihevye kera. Ivyo bintu byo gusimbira mu bafana nakajagare mutera. Akajagare rero siko gacaga kuha amanota meza ngo performance neza. Oya. Bijya bintu birashobora gutuma kwanza wewe nk'umustar ukomereka. Icyakabiri hari abantu bavuga ati jewe ntararuhisha nyene aba bodyguard nyene nazanye ndabaruhisha nyene niruke mbafana nyene babone ko ndigihanganga. No, Wiz Designer no. Ikintu cyo kuzurika mu bafana kihagarika nakajagari. Bijya no create akajagari kuko bituma hataburi bipfa kandi no gufocusinga abantu kuryoherwa. Bijya bintu no guforcinga abantu baryoherwa ku nguvu. Umva gusimbira mbafana ubishaka ni nkuko ubishaka kutubwira ati turyoherwe ku nguvu. Hama haraka jambo Wiz Designer yakunda gukoresha cyane yagiye mu biteramo vyiwe cyane ashaka kuririmba ya ndirimbo yiwe ya nimutuze pe ndirimbo ya duheze show. Mwaryohewe bana umva rero duheze show chaka duheze show
imvugo urazi imvugo ya duheze show ni imvugo yo kugumura abandi ni imvugo yo gukumuka jewe akivuga duheze show nace ntangura kwegera inyuma nabwira Drizzy urazi reka kamera bagira bayimene bagira dutera ibidaje twegera inyuma kuko nace nibuka ivyabaye kuri Dundana Buja FM cyane nibuka ivyabaye ngaha mu kinama byabaye mu kinama kuri ya show ya Black FM cyane nibuka uruba imvugo zagaruka kenshi zari duheze show umenga nizo umenga ni ucubona kumenga urigihangange cyane so ibi ni amadefo mato dukwiye guhindura tureke Wiz urakaze mu kuririmba ufite indirimbo ziryoshe ufite indirimbo abantu bakunda rero tuze turareka gufosinga abantu kuryoherwa abantu tubaririmbire nawe wenyene cyenda kwibiribanga kora mashup indirimbo zawe muzi muramenye gukora mashup ni ibintu cyiza cyane kuko ufashe mashup indirimbo yi Valentine make me fresh tonight bakayikubita beat nko gutamba bakayitana ingorane abartiste bacu murabanebwe mumbabarire kuba kukoresha mvugo murabanebwe kubera nta kuntu urashobora kuja muri studio ugafata indirimbo nashima nawe yo bari kigongwe gute Valentine make me fresh tonight ijya indirimbo kayikora muri sense yo gutamba agatamba popo ukayikubitamo ama robots ukayishiramo akabijya cyo gafata beat ariyo system bafata beat imwe beat sara nyene guruka bakayiryamika ko indirimbo zawe zose bagafata indirimbo iminota 3 bakayiryamika ko cyangwa umuntu tumwumi bagakwita ko indirimbo zawe zose usanga wishe performance goshi ku buryo indirimbo yinjiye kumva abantu barasariye rimwe abantu igene bita kuryosha stage kuryosha performance apana kuduforcinga ngo rero ngusimbire mu bantu uruhisha aba bodyguard Wiz Nuzenya Drizzy ariko kamera abura amahoro tugira ubwo ko kamera zacu bazimena no izo performance zo nziza raba ba Israel mumbabari legend batangiriye ko karorero uko urumva nabantu bariko baratahura music ahirikiraje raba Israel mbonyi okay ujya twovuga ngo dawo ngo ni gospel music raba Bruce Melody ari Burundi yaririmbye performance y'amasaha aya indirimbo after song after song nta abantu nibaruha abantu baguma baryoherwe warabonye simbira mu bantu raba Harmonize bari Burundi uramaze kubona simbira mu bantu kubereka abantu bonyine bararyoherwa bagasimba kumva yuko umenga ari mu gusara none Kenison yari ngaha yarasimbiye mu bantu ko abantu baryohewe nawe ndaza kumugera ko ari bifuti yatukoreye ibyo byose rero ni ibintu mutagira tutabura yuko il faut mumenya yuko umuziki wacu performance uratandukanye cyane no muziki hagira kujya muri studio kuririmba kuri codinga uzurishira mutwe ati indirimbo ngende ndayirecordinze sawa nzoyisohora ku video sawa ariko performance y'indirimbo nzoyikora gute kugira abantu baryohere cyane ukuri ko sozereje gice cya gatatu kino performance ya Wiz Design reka tuje mu gice cya kane cya performance y'undi mu artiste yaciye yinjiye nawe nyene muri show inyuma yiwe haciye yinjira Oleg nawe nyene akudukoreye ibiki reka mu birabe mu video ya kane ngiye kubashira ngaho party 4 Isaac TV